Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Turasabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi, tugeze kw'izaburi ya 85, tuyizirikana guhera ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 14. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo umukama agarukira igihugu ciwe. Uwuririmbisha nabimenye ni izaburi ya bene Korahi. Wararavye ryiza igihugu cawe Mukama, utahukana imbohe za Yakobo. Warahanaguye icaha c'igihugu cawe, uzimanganya igicumuro cabo cose. Waratsinze ishavu ryawe ryose, uvavanura n'ubukari bw'ishavu ryawe. Tugarure Mana wewe bukiriro bwacu, utsinde ishavu udufitiye. None uzoguma uturakariye imyaka yose. None uzogumana ishavu uko imvyaro zizogenda zirakurikirana. None si wewe uzohindukira ukatubeshaho, igihugu cawe naco kikanezezwa muri wewe. Twereke Mukama ubuntu bwawe, uheze uduhe urukiza rwawe. Ndumviriza ico Mukama Imana ayaga, kuko ayagira amahoro igihugu ciwe, n'abayoboke biwe bapfa gusa kudasubira mu busazi bwabo. Egome urukiza rwiwe ruri hafi y'abamwubaha, kugira ngo ubuninahazwa bwibere mu gihugu cacu. Ubuntu n'ukuri bizohana ikaze, ubutungane n'amahoro bigwane mu nda. Ukuri kuzonaga kw'isi, ubutungane nabwo bwururuke buva mw'ijuru. Umukama nawe azotanga ibyiza vyiwe, isi yacu nayo itange umwimbu wayo. Ubutungane buzogendera imbere y'Umukama, bucire inzira ibirenge vyiwe. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana, mu gitabo c'amazaburi tugeze kw'izaburi ya 85. Ijambo ry'umutwe riratubwira ngo umukama agarukira igihugu ciwe, ngo umukama agarukira igihugu ciwe. Bana b'Imana, ariko icyo notangura ndababwira novuga ati tubandanye gusenga cane, kandi dusenga dusabira isi yose. Dusengera isi yose, ntidusenge twisunga Ukraine gusa canke Uburusiya. Oya, dusengera isi yose, kuko aho ibintu bigeze n'umuriro uri mw'isi yose, ntabwo ari muri bijya bihugu gusa. Ibintu bimeze nabi mw'isi, ibintu birakomeye. Hari abantu bamatuganira bambwira nyene, nama nababwira ngo ibintu birakomeye, ngo none byadukomereye nyene. Nibyo koko, ibintu birakomeye nyene, biradukomereye twese. Naho uri mu Burundi, naho uri hehe, ibintu nawe bizokugeraho. Ingaruka ya corona yabaye mbi cyane kuri jewe, kubera ibiciro n'ibindi bintu byagumye biduga. None intambara ya Ukraine n'Uburusiya, noneho izikuraho nyekana kari gasigaye. Kubera abana b'Imana, intambara nimbi gushika ubu. Jewe n'imodoka ngirangiye guheba kuyigendesha kubera igitoro cyarazimvye ku buryo budasubirwako. Imana idutabare cyane. Rero iri jambo ry'umutwe riravuga ngo umukama agarukira igihugu ciwe. Erega ni byiza dusenga Imana itugarukire, turi igihugu cy'Imana. Imana itugirire ubuntu itugarukire. Akarongo ka mbere karavuga ngo
uwuririmbisha nabimenye ni izaburi ya bene Korahi, ngo uwuririmbisha bimenye ko ari izaburi ya bene Korahi. Bamwe bari baragumutse, hanyuma bamwe muri isi kasa mikabamira kubera ubugome bwabo no kubera bari bashavuje Imana. Akarongo ka kabiri karavuga ngo wararavye giza igihugu cawe Mukama, utahukana imbohe za Yakobo. Ngo Imana yaravye igihugu cyayo giza, ngo itahukana imbohe za Yakobo. Aduca twibuka mu Misiri bene Yakobo canke bene Israeli igihe bari bariko baragorerwa mu Misiri. Niyo mpamvu bene Korahi bibutse Umukama ingene yaravye giza bene Yakobo canke bene Israeli. Ubwo rero Imana ikabatahukana. Gatatu bavuga ngo warahanaguye icaha c'igihugu cawe, uzimanganya igicumuro cabo cose. Ngo Imana yarazimanganye igicumuro ca bene Yakobo, Imana irakizimanganya ibaraba giza. Ariko nubwo byari uko murazi bene Yakobo canke bene Israeli, n'ubu mwanya nyene twese tuguma tugora Imana. Ariko Imana iyo utakambira kuraba giza, dutakambe rero Imana iturabe giza, iturabe giza ibyuri kigombo cyayo, kuko hamwe yogira umujinya w'ibyisi biriko yabisi byo turiko turikoza. Nukuri bijya bigwanisho nyene bariko barahayanisha nka Putine wo mu Burusiya avuga ati unyitambika imbere igihugu ndakiritura, afise ikigwanisho kitwa Satani. Icyo rero agitaye oyo gitera hose icyo gihugu gica kizimangana. Ngo rero dukomeze dusenge kugira ntibahave bakoresha bene ibyo bigwanisho, kubera bose n'abandi barabifise, usibye ko ari we nabo bamaze kumva afise icyo kirengeye iby'abandi. Mugabo hari n'ibindi bihugu bitoroshe navyone bifise ibigwanisho ruhonyanganda, harimo Amerika na China n'Ubwongereza. Ubwo rero abana b'Imana murumva ko isi ntiyorohewe. Dukomeze dusenge turabe ko bohava babumvikana, canke se ko Putine yogira umutima wo kureka intambara, ariko bigende nk'uko Imana ibishaka. Turabandanya. Kana haravuga ngo waratsinze ishavu ryawe ryose, uvavanura n'ubukari bw'ishavu ryawe. Niho natwe twari tugeze, tukabwira Imana igatsinda uburakari dufitiye, ishavu ryayo rigacureha, kugira turabe ko iyi si twoyibonamo amahoro. Kubera nitutasenga ngo dusengera abo bantu bihaye uburenganzira burebure mu isi, murumva koko Imana irarakaye. Imana ntinejerejwe n'ibyo bigwanisho bacuze byo guhonya abantu. Imana ntinejerejwe n'ubusambanyi buri mu isi. Imana ntinejerejwe n'ubugome buri ngaha mu isi. Nuko nyene Yezu yamaze kudupfira ku musaraba, natwe ubwacu twokwirimbuye. Imana idutabare cyane. Turabandanya. Gatanu haravuga ngo tugarure Mana wewe bukiriro bwacu, utsinde ishavu udufitiye. Tugarure. Ngo Imana nitsinde ishavu idufitiye, Imana nigira ikigongwe, ibone umuriro uri mu iyisi, ibone ko n'ingaruka ziriko ziragera no kubata zitaguye. Bana b'Imana, iyo uriko uraraba video ubona utwana aho tubunze twinyegeje, natwe tumwe twisekera tutazi ibyo ari byo, ababyeyi ari bubona ko bahangayitse. Bana b'Imana, intambara nimbi cyane, dusenge cyane. Bikira Mariya yama dusaba gusenga cyane. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose yasabye abantu kuvuga ishapure cyane kugira intambara ihagarare. None rero bana b'Imana, natwe tuze turavuga ishapure cyane, tuze turasenga cyane. Abatari abagatolika baze barasenga cyane,
Imana yururutse ishavu ryayo itugirire ubuntu itubabarire, irindire nyene ko basi Yezu Kristo yokubita inzamba noneho bamwe tugatabarwa. Imana idutabare cyane. Gatandatu bavuga ngo none uzoguma uturakiye imyaka yose, ngo none uzoguma uturakiye imyaka yose. Twibukanye aba bari bene Korahi bariko baravuga aya majambo, abashigaye kuko bene Korahi ni bamwe bari baragumukanye Mose na Aroni bashaka kuyiha ubutwari, nuko hanyuma Imana ikasamika ikinogo bakaridukiramo n'abuzukuru n'abako n'iki. Abataridutse rero nibo basigaye baravuga aya majambo. Niho rero havuga ngo none uzoguma uturakiye imyaka yose. None se ko imyaka hari imyaka yabayeho bamwe basa n'abogenda buke buke, ariko se none Imana yoreka kuturakira? Wowe ari wowe ubona Imana yoreka kuturakira muri iki gihe? Rega bavuga ngo Imana yasize isezerano ngo yuko mutazongera kuduhonesha amazi. Ibyo yabivugiye kuri Nowa, ariko tuze twibuka ko kuri Sodoma na Gomora Imana yatsembye umuji wa Sodoma na Gomora, cyangwa se watsembye Imana yatsembye icyo gisagara. None mwiki gihe amazi mu bihugu bitandukanye, nta gihugu na kimwe kirimo amahoro. Abatariko baratwagwa n'imyuzure y'amazi bariko baratwagwa n'intambara, abatariko baratwagwa n'intambara bariko baratwagwa n'ibihomoka canke bya nyamugigima isi yose gusa. Rero Imana irababaye cyane. Dukomeze dusenge Imana igabanye uburakari, cyane cyane dusengera ibi bihugu bya rutura biriko birahazana nyene bishaka kuri turisi. Nta kindi bagamije no kurimbura isi. Indwara avuga ngo none si wewe uzohindukira ukatubeshaho, ngo ni Imana ngo izohindukira ngo ikababeshaho. Ibyo ni bene Korahi bariko barabibwira Imana. Igihugu cawe naco kikanezerwa muri wewe, ngo igihugu cy'Imana kikanezerwa mu Mana. Rero Imana n'ivyura ikigongwe itubabarire. 8 twereke Mukama ubuntu bwawe, uheze uduhe urukiza rwawe. Ngo twereke Mukama ubuntu bwawe, uheze uduhe urukiza rwawe. Mbega Imana iratwereka ubuntu bwayo, kandi ibyo iriko dusaba tutabikora. Imana yadusiriye Bibiliya n'amategeko yayo kugira tubyubahirize. None turabyubahiriza? Twaduze ku masunzu yo hejuru kwijuru, ngo turiko turakora ukwezi gusimbura uko Imana yashizeho. Twaduze hejuru ngo turiko turakora ibirobo bizokorohereza umuntu kudatunga umugore amutera stress, cyane kudatunga umugabo amutera stress. Ikirobo kiravyara. Bana b'Imana, Imana idutabare cyane. Nukuri isaha igeze, nukuri Imana aho yicaye mu ijuru iturabira mu madirisha, ngirira twega ikabura ingene iri butugire nyene, ikaraba Yezu nawe agasukamo mabisi tirindira wa munsi uwo munsi nuragera. Ariko kizima Yezu yatubwiye ibimenyetso by'ibihe nyimba utari kurabibona. 8 twereke Mukama ubuntu bwawe, uheze uduhe urukiza rwawe. Dusaba Imana nyene duhe mutima mweranda, imitima yacu yorohe. 9 ndumviriza ico Mukama Imana ayaga, kuko ayagira amahoro igihugu ciwe n'abayoboke biwe. Koko Imana yaga amahoro. Imana yipfuza ko abayoboka bose canke abantu twese twoba mu mahoro, twogendera ku rukundo. None nta rukundo tugira, urukundo rwaragiye. Urukundo ibaze
umuntu w'umuperezida agahaguruka mu gihugu kiwe n'ibigwanisho n'ibikimana. Iyo uri kuraraba ibigwanisho biriko birava mu Burusiya bigenda gutera Ukraine, abantu nabo baba bitwa ngo bashigikiye Ukraine bararungika ibigwanisho bishoboka. N'intambara y'isi yose bana b'Imana, n'intambara naho tutumva ko hari abasoda bariko barava mu bihugu baja mu bindi ari bajayo kugwana, ariko ibihugu byinshi biri kurungika ibigwanisho. Nabo ba Ukraine nyene intambara barahanganye nabo ba Rusiya kubera ibigwanisho biriko birava mu bindi bihugu ngo bariko barabafasha. Ariko ivyo byose ntibyari bikwiye, hari hakwiye amahoro. Amahoro barayemera. Narabye ejo nariko ndaraba kuri televiziyo ingene bari bagiye mu nama, ibihugu bivuga ati ni nahagarike, babwira Putin ngo ahagarike intambara. Bamwe ntibabyerekwe, abandi bagasaba, benshi basaba ati nahagarike intambara. Wamangumu yariyo bagwana, bamwe ati ntibikunda, nabandanya tera agasuzuguro k'abanyaburayi karasesenye. Imana idutabare cyane. Ni politike kuba bo barabizi na nyeko, ariko twebwe tuzi Imana dukomeze dusenga, kandi dusenga dutakamira Imana, kubera Imana izocubesha ishavu kumbure bizohera. Ibihugu byaratoye, ariko Uburundi ngo ntibwari zaho bwegamira, na cyane cyane nibureke kwivanga n'ibyo bihugu birakabona byinumiye. N'ibindi bihugu bimwe muri Afrika byabaye ibya mbere ariko bana b'Imana byari n'ibintu ndaba nkayo nkazeka nkavuga ati ariko Mana mwisi kweri kwe, n'abandi bavuga ati Putin nahagarika umenga bogenda kwigwana. Burya rero ngo nyene gatwa gatakaninduruguma abanyafrika bashaka bokebera cyane, kuko aba bazungu b'ibihangange suko bakunda abanyafrika, bakundana kubera utuntu baba bahuriyeko. Imana idutabare cyane. Bapfa gusa kudasubira mu busazi bwabo. Icenda ndahasubiremo, ndumviriza ico umukama Imana ayaga, kuko ayagira amahoro igihugu ciwe n'abayoboke biwe. Bapfa gusa kudasubira mu busazi bwabo. Iri jambo niryo twari dukwiye no kugumako cyane, nuko iminota yagiye. Ngo bapfa gusa kudasubira mu busazi bwabo. Ni iyo ukurikiranye inkuru ya bene Kora ngene byaragendeye, bo baravuga ati ntidusubire mu busazi, ntidusubire mu busazi bwo kugumuka. Bari baragumutse. None rero no mu isi abantu twari dukwiye kumviriza Imana tukareka ubusazi. None kizima, ariko ibi nibyo bizatwagiriza imbere y'Imana, kuko abo bategetsi bariko baranyinyana ibitabo barabifise. Hari nabo ubona babitondanye mu manama. Amabibiri 10 aravuga ngo egome urukiza rwiwe ruri hafi y'abamwubaha. Egome urukiza rw'Imana ruri hafi y'abamwubaha. Uko byogenda kose intambara iri kiraba mwisi, wewe ahuri hose ntiwibwire muri mu Burundi niyo gushikira, ntiwibwire muri Canada niyo gushikira, ntiwibwire muri Australia niyo gushikira. Gushika uyu munsi nanjye ubwanje ndabona ko yanshikiriye, kubera asigaye ngenda n'amaguru aho ntarishoboye no kugenda n'amaguru. Imodoka kubera iki kubona ko atamahera yo kwama narose igitoro cyo gushira mu modoka. Intambara yashitseko n'abandi benshi yabashitseko. Ibintu mu masoko nabyo nta nibikiba mu ngo mengana n'ingorane. Reka tuje kuri 11. Egome urukiza rwiwe ruri hafi y'abamwubaha, kugira ngo ubuninazwa bwibere mu gihugu cacu. Ubuninazwa bube mu gihugu c'abubaha Imana. 11. Ubuntu n'ukuri bizohana ikaze. Ubuntu n'ukuri buzohana ikaze kubakundanye. Ubutungane n'amahoro bigwane mu nda. Ngo ubutungane n'amahoro bigwane mu nda.
kuzonaga ku isi, ngukuri kuzonaga ku isi ari uko abantu bakundanye bagwanye mu nda bagiraniye ubucuti. Ubutungane nabwo bwururuke buva mu ijuru, ubutungane nabwo bwururuke buva mu ijuru. Umva rero ubutungane none nk'ubu bwo kururuka buva mu ijuru ngo bubyagire hehe? Ntahahari. Kubera iki? Nta rukundo ruhari rwo kurwana mu nda. Ibihugu byarigabuye, bamwe ngo abanyaburayi nitwerekana, abandi ngo abanaba nitwerekana, abarusiya niduhuza, ibintu birakomeye mu isi. None Imana kweri murumva ko itababaye kweri? Imana idutabare cyane. Nta butungane mu isi buhari kuko turacinyizanya, ariko cyane cyane abo bibihangange bafise ibyo bariko barapfa. 11 ubuntu n'ukuri bizohana ikaze, ubutungane n'amahoro bigwane mu nda. Murantungana rindasubiyemo. 13 umukama nawe azotanga ibyiza byiwe, umukama azotanga ibyiza byiwe, isi yacu nayo itange umwimbu wa ndabibonye impamvu umwaka abantu tutimbuye. Abisi bazanye ibintu byabo bamena mu bantu biki ngo corona ibiki turagwara, bamwe ibindi bamwe barapfa, abandi Imana irabarengera ibintu nk'ivyo. Bazana urudandazwa rw'ishinge, bazana ibitagira umutwe n'amaguru byose baraducanganya. Imirima none iyo mirima yotanga imisaruro gute kandi ata amahoro n'ubutungane dufise? Abantu benshi uyu mwaka bararira kw'imyimbu byarasi, ibintu byarasi. Yesu yavuze ati inzara n'amapfa, intambara, ingwano hirya no hino. Ntibizoba byoroshe. Ingwara z'ibyorezo sibyo turimo. Imana idutabare cyane. Isi yacu nayo itange umwimbu wayo. 14 ubutungane buzogendera imbere y'umukama bucira inzira ibirenge byiwe. Ubutungane buzogendera imbere y'umukama buciri inzira ibirenge byiwe. Bana b'Imana, abazi Imana rero twerekeze ku mukama, duhanga amaso mu ijuru, dusenge. Nayo ubundi mu isi isi baramaze kuyonona. Bamwe atifise ikigwanisho cyitwa maze, abandi ati nakoze faza, abandi tifise kinga, abandi tifise satani. Ibyo bigwani n'ijuru kuraraba aho biteretse uravuga ati Imana icyo cyitwa satani aho bagiteye igihugu cyose kirariduka. Ariko atari ubwo buhugu bwacu buto buto, hari ibihugu binini. None ni Putin yagira umujinya akabirekura noneho, ariko ngo hari n'abatariko baratanga amahera ngo nibamufate. Ibyo byose murumva ni ngorane, ntituzi kabisa ayi intambara izogarukira. Dukomeze dusenge cyane cyane Imana irengere ababyeyi, irengere ibimuga, irengere n'abirabure bari muri icyo gihugu, cyane abirabure bari mu bihugu by'abazungu, kubera iyo hadutse ibintu haba ingorane. Bana b'Imana, bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Dukomeze gusenga cyane, umukama bahezagire. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mutagatifu. Amen.